Kwigenekerezo rya 10 gitugutu uno mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka yarateye iteka ibirori vyo kwimika umubwiriza mushasha w'ububwiriza bwa Bujumbura Reverend Pasteur Valentine Chimpaye mw'ishengero Methodiste ini ryo muri Paroisse Rohero mu gisagara ca Bujumbura. Mw'ijambo yashikirije nyene iteka sinzohagera yahamagariye abarundi gukomeza urukundo n'ubumwe, yongera bahanura kwirinda kugurisha bene wabo nkuko vyabaye muri kahise ku ncungu y'ukwikukira ku Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore. Yasavye kandi abarundi gukunda igihugu, kugiteza imbere no kugiteramira. Kano kanagira ntere akamo abarundi bene wacu ntanguriye kuri twebwe turi hano kugira ngo habe gukomeza urukundo n'ubumwe mu gihugu cyacu, kuko turi bene mugabo umwe, twese dusangiye umuvyeyi ariwe Burundi, twonse rimwe. Ntamvo nimwe by'ukuri yategerezwa gutuma ducanamwo cyangwa ugasanga turiko twankana kandi twese tuvukana. Ivyo nitwabikora bizotuma no kwitangira igihugu cyacu bishoboka. Muri no ndwibuca twibuka injungu yatwitangiye kugira ngo Uburundi buronke independence. Umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yaritanze aragwanira intaye kwikukira, ariko kubera ko Uburundi bwari maze gutosekara, abantu batagikundana, abarundi bene wabo nibo baca mugandagura. Yaragurishijwe na bene wabo baramugandagura. Kuva ico gihe gushika nuno munsi uyo mugera mubi waciye umera mu Barundi, uyo muzi turakwiye kubavanura nawo. Ako gatima ko kudandazanya, agatima ko kwankana kandi turabavukana karakwiye kuranduka mu gice cy'u Burundi. Ariko bagomba dusabe by'ukuri abarundi tanguriye ku mashengero atandukanye, dusure kandi twigisha abarundi tumenye iyo twavuye, tumenye ne tuko turaja, tugire umutima wo gukundana no kuramira no guteramira igihugu cyacu. Tumenye ko igihugu cyacu kitazotezwa imbere n'abanyamahanga, kandi tumenye yuko abo hanze nta kindi bodutiza atari umuhoro wo gutemana gusa. Ariko dutahure yuko kino gihugu ni igihugu c'isezerano Imana yahaye abarundi, igiha ihanga ry'abarundi. Duhamagariwe kucubaka, duhamagariwe kukigwanira, duhamagariye kugiteramira.